haracariho abatanga kori badasinzira bariko bariga ubuhinga bugayitse bwo gutanga nabi amakori canke kuyiba. Akarorero ni kubijanye n'amakori kubiva hanze mwitwa douane. Isuzuma twagize muri amezi 4 aheze yerekanye ko ku makamyo 101 twasuzumye 23 gusa niyo abatarimwo ububeshi kubazana ibivuye ibintu hanze. Twaciye tugaruza miliyaridi 2 hafi n'inusu yiyongera kuyo bari bavuze. Kubijanye n'amakori yo hagati muri impôt dufashijwe na twa tumashini ndungika facture duherutse kugundura akagwi kagize uruganda rwo kwiba TVA, kandi igikorwa cyo kugurwanya giteye kure kuko kubatanga kori 48 tugeze ko tuzogaruza imiliyaridi 4 kuri abo mvuze. Haguma hibonekeza abatanga kori bamwe bagerageza guca ku ruhande canke gukoresha nabi ko tumashini, ndetse bakumvisha n'abagenzi babo amahinyu n'amakenga yo gukoresha ubwo mashini. Iyindi nzitizi ni abafasha abarangura ibidandaza mva makungu bamwe bita abadeklarara, n'abandi bafasha mu rudandaza rwo hagati mu gihugu bamwe bita abaconseillers fiscaux, aho hibonekeza ko biba abatanga kori canke bakabahanura nabi. Hamaze gufatwa benshi kandi tugiye gusaba uburenganzira bwo kuja turabamanika amazina yabo kuko baba barenze indahiro barahiye. Kumbure boheba iyo ngeso mbi zo kwiba amakori n'izo guteranya abatanga kori n'abatoza kori.